oye kuduhendesha umutamiro batanye imirariro. Yego murakoze cyane batwimye umutamiro batunyaza imirariro. No kuvuga nitwa Niyonzima Marshal nkaba ndi perezida wa Sopake province Muramvya. Hanyuma urugendo iki gikorwa citeka ndacakiriye neza cyane, byananiye n'ukuntu no kwihangana kubona uno musi indongozi cyane cyane umwubahwa Deje wa Manake Burundi ariko aratembera azunguruka igihugu cyacu c'u Burundi kugira ngo ashire Masopake na hamwe na Manake Burundi ku kivi, cyane cyane ibikorwa by'abanyamyuga mvabwenge bigaragare bije ahabona. Rero ni iteka ridasanzwe hani Muramvya, twabyakiriye neza cyane kandi twabonye ko umwubahwa Deje atariko ayaga amasigara cicaro. Yaravuze ko abanyamyuga bagiye kuja habona, bagiye kugenderwa, none uno musi n'umunsi w'iteka. Turanezerewe cyane, twabuze n'ingene twobivuga. Tukaba kandi hani Muramvya dufise abanyamyuga mvabwenge batari bake benshi cyane, mbere tukaba tuniteze uwo mwubahwa Deje itariki 21 z'uku kwezi ngahi Muramvya, aho tuzoheza tukaganira twicaye iruhande rumwe, tukamuganirira maze tukamwiganira ivyo turiko turakora, nawe agaheza akatuyagira akaduha n'intumbero y'ingene dushobora kubibandanya. Murakoze. Ego Richard rusanzwe uri umwe mu basanzwe ari abanyamyuga mvabwenge bo muri no ntara ya Muramvya. Mbega nkawe ubwawe niyahe mpani kwitekeyemwo n'uwahe mwuga mvabwenge wo utekeye muri we ubwawe? Murakoze cyane. Imyuga mvabwenge mfise indimwo. Ubwa mbere na mbere ndashobora ndi umukompositeur, ndashobora gutegura ivyese canke indirimbo nkongera nkazishira mu mudiho, kandi n'umu artiste chanteur. Ivyo byose ndabishoboye. Hampande y'ivyo nsanzwe nkunda n'abanyamyuga, nsanzwe nkunda ivyo nico n'akaranga. Nkaba jewe naraciye no ku murisho w'ingoma, naravugije ingoma. Ni vyinshi sinobivugira ngaha ngo ndabimara, ariko nciye ku mayanga. Ivyo nivyo biri imbere mu byo nsanzwe nkora nk'umunyamyuga mvabwenge. Murakoze cyane, ariko tutararangize kino kiyago ariko uradaca kino kiganiro, mbega washobora kwishira mu gahogo kugira ngo twumve mbere ishari ninde narijya usanzwe sinzi ko novyita ko uri imboneka rimwe, kuko abantu basa nka bamwe bwe ntitwobideha, si benshi sikirenga. Mwashobora kwishira mu gahogo twumva mbega rishara ririmba gute, abizana gute? Yego. Murakoze cyane. Ego no kuvuga twebwe twama twiteguye, nagira ndabashishize ku mayange gatoya kari mu ndirimbo mperuka gusohora idondora ihayagiza Manake Burundi. Banyamyuga ho muri hose haguruka ikangure burakeye, umuco Manake Burundi wabashwaye mwogira umwete ngunguru nani tugwanira agateka n'imyuga yacu mvabwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batukimitsi bihagarare, oye kuduhendesha umutamiro batanye imirariro. Yego murakoze cyane. Twumvise ati abanyamyuga mvabwenge muze twiture Manake, abo bangushi baduhendesha imitamiro. Ajya nuko nyene imitamiro batwimye umutamiro batunyaza imirariro. Ukuvuga nashatse kuvuga hari uno musi hari ibintu twita management. Uno musi aba artiste batandukanye bafise ico bita management, ariko iyo management turiko turabiraba ni sous forme yo kubexploiter, kuko usanga ico uwo muntu aba yakoze wa mu manager acagenda gatora we wakaja kudandaza, hanyuma akacatanga dukeya mu bivuyemo. Ni nkuko habonetse bikeya abona adashobora kumuha ko avuga ati ntibyabonetse
bitakunze rero ugaca usanga b'abanyamyuga mvabwenge ibyo bariko barakora baguma mu bukene butagira izina ariko hari abandi nabo bariko barabikamisha. Murakoze. Reka tubashimire cyane. Yego.